ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo bene atamudukurikira muherere hatandukanye ubu n'amariva ku mwami wacu Yesu Kristo biganza imitima yanyu kaze mu kiganiro mwihane kumwe bw'Imana buri hafi muri kumwe nanje NIZIGIYIMANA Olivier kwagicano kuri P.T.G.A Ministries. Turafise inyigisho tutaraheza twayitanguye kuwa mbere uri andwi yahera, none rero tugiye kwibandanya no muri ino ndwi. Ino nyigisho ivuga ngo abantu bakwarondera ubutunzi mu nzira zitarizo canke inzira zitarizo abantu bari kwararondera mu ubutunzi. Tuje gusoma amajambo y'Imana ari mu gitabo cya Abami, igitabo cya Abami ibice 5 dire ku murongo wa 27. Amajambo aravuga ngo Gehazi umusuku wo muntu w'Imana Elisa arivuganya ati databuja ko yahebeye Namani uwo Musiriya ntiyabire ivyo amugemuye, ndahiye uguhoraho kuhoraho singenda ntirutse ngo ndamuhamvye ngira ico ndamwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani, maze Namani abonye umukurikiye yiruka aruruka aba mu kogote wiwe ngo bahure. Aramubaza ati namahoro, nawe ati namahoro. Ati databuja arantumye ngo ubu nyene agendewe n'abahungu babiri bamubigije kuvugishwa baturutse mu mugamba wa Efurayimu, ngo none mutabare ubamuhere itaranto y'ifeza n'imyambaro ibire gukuranya. Nuko Namani aramwishura atenda n'utwara itaranto zibiri. Nuko aramugobera amutekera itaranto zibiri z'amafeza mu masaho abiri hamwe n'imyambaro ibire gukuranya. Abikorera abantu be babiri baja imbere ya Gehazi bavyikoreye. Abishikanye ku musozi w'iwabo arabibaka, araheza abijana mu nzu arabibika, arungika abo bantu baragenda. Maze araza yinjira aho shebuja ari. Elisa aramubaza tuvuye ka Gehazi, ubundi ateka naho nagiye. Aramubarira ati mbega ngira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe igihe wa mugabo yava mu kotewe yagahindukira ngo muhure. Mbega iki nigihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima imyera n'imizabibu n'intama n'inkaragwa n'abagurano kazi. None rero imibembe Namani izokoma ko no ku rubyaro rwawe kugeza ibihe byose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembera nka sheregi. Amen. Ane majambo y'Imana turiko tuhagaze ku ino nyigisho ivuga ngo inzira zitarizo abantu bakorarondera mu butunzi. Uriya munsi wa mbere w'irandwi yahera twaraganiriye ku kuntu abantu baronka ubutunzi muri no minsi biciye mu gusesa amaraso. Uyu munsi tugiye kuganira ukuntu abantu baronka ubutunzi barinze kuja ku bapfumu canke barinze koresha ibintu vy'amareba, shaka kuba ari kuroga canke aja ku bintu vy'abapfumu. Rero amajambo y'Imana twishimikije amajambo y'Imana tubwira inkuru y'umukozi w'Imana Elisa ukuntu yakiriye umugabisho w'ingabo yava mu gihugu Siriya, yari afise ingwara y'imibembe. Maze uwo mugabisha w'ingabo amaze gushika mu gihugu c'Isirayeli, Elisa akamwakira akamubwira ko agenza, maze kwihagira mu Yorodani ibihetangabondwi canke incuro ndwi, hanyuma akabona guhumanuka. Amajambo y'Imana ugiye gusoma muri rya mirongo ibanziriza inyuma y'urya murongo twasomye 20 aratwereka ukuntu urya mugabo w'umugabo icace yipfuza kugira icahaye Elisa nk'agashimwe. Ariko Elisa yanka ibintu vyiwe, amaze kwanka ibintu vyiwe wa mugabishe ngo abana gusuzezera asubira inyuma. Ariko rero Elisa umukozi w'Imana yari afise umukozi yamukorera yitwa Gehazi. Rero umukozi yamaze kubona Elisa byo natavyo yakiriye bari bamuzaniye canke baramuhaye nka kado canke agashimwe, niho rero yacakurikira uno mugabisha w'ingabo z'Abasiriya amaze kafasha urugendo amusanga yo yarari. Maze aramubwira ngo databuja arantumye ngagende n'abahungu babiri bigavyo kuvugishwa n'Imana avuye mu mugamba wa Efurayimu, ngo mutabaze itaranto z'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa. Nuko amugabisha camuha ibintu yaramusavye ngo amuhe itaranto z'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa, ndetse camana n'abantu bagenda bavyikoreye. Rero tubona ukuntu Elisa amaze gushika muhira aciye afata vyambaro b'abantu arabibika, maze agenda aho Elisa yarari. Ariko Elisa rero acabaza no mugabo canke no musuku we canke n'umukozi witwa Gehazi atuvuye hehe, nagira ngo acatanga kumubesha ngateka kumbesha kuko igihe agenda umutima wanje wari wajanye nawe. Acamaza ngo mbega ngo iki nigihe cyo kurondera ubutunzi amahera amafeza n'amazahabu n'ibigiye abitandukanye. Ariko rero je nyigisho yanje shakura muri kino gisomwa canke amajambo twasomye ni yuko Gehazi amafaranga canke amaronko
yamutwaye umutima akayirondera mu nzira zitarizo bikamuviramwo urupfu rwo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umuhemu, kuko amajambo y'Imana atubwiye ngo Elisa yaciye amwatura ko amajambo akomeye mabi kugira amusubije ko ya mibembe ari kuri wa mugabo w'Umusiriya, maze Gehazi ngo acava hana jejeta imibembe ko ari uguhumana ko ari n'urupfu kandi no mu buryo bw'umuhemu ko atari yumve agakoresha cyo kubesha vyahavuye muzane zindi ngaruka mbi. Rero nshaka kuvuga iki muri ano majambo y'Imana? Twumvise intego dufise canke intumbero dufise muri aya majambo y'Imana ni ngo inzira zitarizo abantu bariko bararonderamwo ubutunzi, inzira zitarizo abantu bararonderamwo ubutunzi. Twavuze ngo tugiye kuganira mu bintu bitandukanye vy'amareba abantu bakakoresha muri iyi minsi mu kurondera ubutunzi. Hari abantu muri iyi minsi bakakoresha inzira zitarizo mu kurondera ubutunzi, bakakoresha amareba bakaja ku bapfumu, bakaja ku barozi, maze abarozi bakabagiye ko bakabaha imiti, bakabaha ibiti, bamwe bakayambarira ko, iyindi bakayoga, iyindi bakayisiga, ibindi nimba ari ahantu hakora akagenda ku kazi, akaba nimba ari muri biro agashira munsi ya biro, canke banashira muri kwe, canke abantu nimba ari mu bidandazwa canke kana nace nimba ari mu murima akaba ntayitera akiranje ahantu aplanta canke atera iyo miti. Sanga rero uwo muntu akagira D6 akaganagira ubutunzi ariko buvuye kuri iyo miti bamuhaye. He nabandi bama bayoga, umuntu usanga ko agiye muri dushe mu mazi yoga, nimba ari amazi yafata muri dushe akama yisiga nkabuya kubisiga isabune n'abakari kayisiga, abandi bakayishira mu mazi, abandi bakayisiga gutyo bakabakona kuyoga kujya umuntu yisiga isabune. Hari nabandi rero bama bayisiga sohotse umuntu akayisiga ku maboko ngo uca kumuramusa ngo wagire usanga ivyo umuntu amana kije bafise akaba ari bimwabuye, unyira akayisiga akayishira mu mahera kujya guhaya Amerika muvunjira ya mera yawe isura ufise akaba yagutwaye. Rero izo ni nzira zimwe abantu bariko barondera mu butunzi muri iyi minsi. Ino nzira rero y'amareba benshi akora ikoresha muri iyi minsi, aho usanga umuntu agenda ku mupfumu akamuha imiti kandi imiti akayigura amahera menshi, maze umuntu agacaza akagira amahera akagira iterambere mu vy'umubiri kandi rikomeye cane, maze abantu bamwihweje bakibaza ngo n'ubutunzi bwavuye mu vyo yarondesheje amaboko, kumbe ntibamenye ko ubwo butunzi bwavuye mu zindi nkomezi z'umwiza yagiye gupfukamira abapfumu akabaha ibyo biguzi n'abakamuha umuti, maze mu muti akaza akawukoresha, maze rero ubutunzi bwe bukaba nk'ubwigiwe imbere, bukaba nk'ubuvudutse ku murindi uteye ubwoba. Rero ubwo buryo abantu benshi muri iyi minsi bariko barabukoresha, abatamenye Imana bariko barabukoresha, ndetse kibabaje cane rero nuko hari n'abantu bamenye Imana iyi minsi ubwo buryo bariko barabukoresha. Usanga umuntu yamenye Imana ari mw'ishengero ry'Imana agenda bakaba ku bapfumu akabapfukamira, akava ku Mana mushobora byose, akava ku Mana itanga byose, akava ku Mana iyo umuntu ayisenza akayizira akaja agakora imuhezagira, agati Imana akaja kurondera ku bapfumu, maze bakamuha imiti bakamuha bitandukanya zafese, rimwe agashira mu byo akoreramwo bindadakisiga akagenderamwo, gasanga umuntu agenda n'ibiheko kandi kako yamenye Imana kandi ntibimutere n'isoni, agaca akomeza aza mu ngoro y'Imana ko ibikorwa vy'Imana asanzwe akora. Umviriza wa muntu we uriko akora muri ubwo buryo, umviriza wa muntu yafashe iyo nzira kurondera amahera, uciye mu mareba, uciye mu vyo kwisiga imiti, uciye mu kuroga, uciye mu kwabura ivyo abantu bafise ukabibabura ukoresheje amareba, ukoresheje imiti. Umviriza we wakwagendera muri izo nzira, uyu munsi ijambo ry'Imana rirakuziriye nk'uko twabonye Gehazi atabashije guhigwa n'ubutunzi arondera mu nzira zitarizo, niko nawe utazohirwa n'ubwo butunzi. Rego uzorondera wirundanye, ariko mu gihe kanaka bizozimangana, kandi si no kuzimangana gusa, nutihana bizokuzanira urupfu rwo mu buryo bw'impwemu, ko mu buryo bw'impwemu deja baravuye imbere y'Imana, kuko nimba ubikora deja imbere y'Imana baravuye mu rutonde rw'abana b'Imana. Rero urundi rupfu rusigaye ni urupfu rwo mu mubiri, ukapfa ukavaho ukaja kurindira rero urubanza rw'ibidashira, kwa rubanza Imana
azocira abanyabyaha bakaba bakaja muri rudahera. Rero wa muntu ukora ivyo, ico baciza nuko ukwihana izo nzira bagiye mukaziheba, ugakizwa neza, ukakira Imana, hama ugakora ukoresheje ayawe maboko. Kuko iyo umuntu akoresheje ayawe maboko, Bibiliya ijambo ry'Imana riratwereka ko iyo umuntu akoresheje ayawe maboko, Imana zikaza igahetsagira ibikorwa vy'amaboko yiwe. Kandi ni benshi bafise ubutunzi bwinshi buhambaye muri ino si, bahetsagiwe n'Imana, baronsa Imana ari bahezagiye. Rero nawe kakwigirira nabi, ahubwo genda usenga Imana iguhe guhezagire, hamuje gukora bigende neza. Ariko izo nzira wafashe zitarizo, ihane ivyo bintu bireke, ihane ugaruke. Imana iragushaka, utaribonera ko, utarabona ibara nk'iryo Gehazi yabonye. Ihane, wihane ivyo bintu, vyihane, uhebe uhindukire. Iyo nzira uri wafashe uyivemwo, utandukire ivyo Imana ikugomba ko, maze Imana izokugira kandi izokugendera, Imana izoguha umugisha. Nuko rero Imana ihezagire wa muntu wumvise n'uburyo, Imana ikugendera umutima. Ukaba wipfuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri izi nimero +260 97 90 85 006, akamenyetso guteranya 660 97 90 85 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika P.T.G.A Ministry. Yesu aguhezagire. Murakoze.